ubutumwa bwiza ni inyishu, ariko impanuro nazo zituma utahura cyane, ubaho ubuzima bwo kwezwa no gutungana kuko ari byo vyanditswe kandi ari ndabaramukije kandi abakunzi ba CANAAN TV. Ndabakiriye kuri no série yacu cyangwa agace kacu ka kane tuko turiga ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza n'impanuro. Imbere ko tubandanya, reka tumanze kwanda usenge. Mwe muyera turagushimiye ko uduhaye akandi karyo ko kuvugana kugira ngo dushikare guhishura ubutumwa bwiza, duhishura umutima wawe, tuvuge igikorwa cawe, kandi mwe muyera bifashe imiryango yacu, ariko kandi bitugire n'ikimazi natwe nk'abana b'Imana. Urakoze, ndagushimiye kuri kumwe natwe kandi kushikara kuvugana natwe muri vyose mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Hallelujah. Hallelujah, praise God. Ubutumwa bwiza ni iki? Nkuko twatangiye tuvuga, twabonye ko ubutumwa bwiza ari ubutumwa bwiza ni Kristo. Abazatseka duhamagara umuntu aza kutubwira ubutumwa bwiza. Kristo ategereza kuba ariyo fondation. Ubutumwa bwiza si nkuko twavuze, si inkuru zacu, sama blague yacu, si byo twaciyemo. Abantu benshi baca mu bintu bitandukanye, bizera n'abatizera. Si ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza umutima wabwo ni Kristo, kuko niyo nkuru nziza. Iyo ijambo gospel si umuziki, si umudiho, oya. Gospel bisobanura ngo ubutumwa bwiza. None nk'ubu umuntu yohaguruka akavuga ngo urumva ngo Paulo ngo Sauli ngo acaraza ngo abafilisitiya baca baraza. Esko ubwo no ubutumwa bwiza gute? Ubutumwa bwiza gute? Si ubutumwa bwiza ariko n'amajambo yanditswe, amajambo y'Imana. So ubutumwa bwiza rero avuga ugupfa no kuzuka, ukuvuka, ugupfa no kuzuka bya Kristo Yesu. Reka twifashije akarorero kamwe, kandi igitabo cyose cya Esteri kivuga mu mpfunyapfunyo, kivuga Kristo mu buryo Esteri yafashe amajoro atatu n'imisi itatu ariko arisonzesha. Igicapo cyo c'imisi itatu Kristo azomara mumva bivamwo agakiza kihanga. Amasengesho y'imisi itatu yavuyemwo urukiza. Bajya bakobwa bari ku mwami igihe babatora mu nkuru ya Esteri bakubise make-up amezi 6, ariko Esteri cyo nico bitwa ubuntu. Igicapo Esteri aza nk'igicapo cy'ubuntu. Rero iyo tuvuze ijambo ubuntu, abantu barakomereka kubera ko bigishijwe ubuntu butari bwo. Jewe unyise umunyabuntu, wewe unyise umunyabuntu, so tutegereza kuba umunyabuntu. Utari umunyabuntu nawe uri umunyavyagezwe, kuko ntawe uri hagati. So turi umunyabuntu cyangwa uri umunyavyagezwe, kuko ubuntu ntibuvangana n'ivyagezwe. Ivyagezwe kugira ngo bitahure, ivyagezwe kugira ngo bize, nako ubuntu kugira ngo buze nuko ivyagezwe vyanse. So mu vyagezwe naho urashobora kubonamwo ubuntu. Ivyagezwe ntivyahawe bose, vyahawe ihanga, naho harimwo ubuntu. Reka dusome rino jambo riri muri Ivyakozwe n'intumwa mu gice cya 20 ku murongo wa 24. Haravuga ngo ariko simbabaye ubugingo bwanje. Paulo ariko aravuga nkaho ari ubw'igiciro kugira ngo ndagize urugendo rwanje n'igikogwa nahawe n'umwami Yesu cyo gushingira intahe ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Cyo gushingira intahe ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Ivyakozwe n'intumwa igice 20 ku murongo wa 24. Madam, ubutumwa bwiza Paulo yavuga, Kristo ariko aravuga ubutumwa bwiza, yavuga ubutumwa bwiza bwa Kristo nyene, bwiwe nyene, yahishurawe, jewe na data yantumye. Arageze ko
tuvuga ubutumwa bwiza tubwira abantu ubutumwa bwiza bwa Kristo, apana inkuru zacu, apana ivyiyumviro vyacu, apana ivyiyumviro by'aba psychologist, abantu biza ama psychology. Kristo ahishuwe, Kristo ahishuwe. Paulo urabona usomye no murongo urabona ko intumbe igikorwa ciwe yari yarahawe anico kuvuga ubutumwa bwiza yahawe bw'ubuntu bwa Kristo Yesu, ubutumwa bwiza bw'Imana. Ubutumwa bwiza rero buhishura inkuru yose dusoma mu isezerano rya kera, dutegereza kwikuramwo ubutumwa bwiza, ukuvuka, ugupfa no kuzuka vya Kristo Yesu, ko ukuntu biberaho muri twebwe. Ubwo nibwo butumwa bwiza. That's the gospel. Ubwo nibwo butumwa bwiza. Now, abantu rero bumvise ubutumwa bwiza barakeneye icyo bita impanuro. Dusomye kandi mu Banyefeso igice cya 4 ku murongo wa 12, Banyefeso igice cya 14 ku murongo wa 12, reka duhere ku murongo wa 11, avuga ngo kandi yahaye bamwe kuba intumwa, abandi kuba bavugishwa nayo, abandi kuvuga ubutumwa bwiza, abandi kuba bungere n'abigisha, ku murongo wa 12, kugira ngo abera babone gutungana. Kugira ngo abera, musanzwe umuntu yera arera aratunganye. Kugira ngo abera babone kugira gute gutungana. Mwandi majambo umuntu yera arakeneye gutungana. Umuntu yejejwe arakeneye gutungana. Baheze bakora igikorwa cyo kugabura ivy'Imana bubaka umubiri wa Kristo. Impanuro zibwirwa abana b'Imana bize ubutumwa bwiza kugira ngo abo bera baronke gutungana. Nico gikorwa ciza c'impanuro. Impanuro ntizituma Paulo ariko arandika impanuro mu Barome igice 12 ku murongo wa 1, aravuga ngo nuko bene data ndabahanura, ariko arahanura bene data babwiye ubutumwa bwiza deje, ntibabwiye ivyagezwe, babwiye ubutumwa bwiza buvuga Kristo Yesu. Vuga ati nuko rero sasa ndabahanura. Uje gusoma Paulo yarahanura amashengero cyane. Ishengero rya mbere ryo mana rimwe akajagari ryari ishengero ry'Ikorinto, ariko arabandikira mu gice cyambere aravuga ati ndabandikiye abera b'Ikorinto, ariko mu gice cya 5 akabwira ati mwe ivyo ni biki byadutse mu rushengero wanyu, ivyo ni biki. Ubutumwa bwiza rero ko umuntu abwakiriye arakenerwa kuregwa, arakenera guhanurwa kugira ngo yumve ubutumwa bwiza, yumve impanuro. Ubutumwa bwiza, impanuro ni umwana w'ubutumwa bwiza, impanuro ni umwana w'ubutumwa bwiza. So turakeneye gutahura ubwo butumwa bwiza, ariko kandi turakeneye no gutahura n'impanuro. Kandi impanuro n'ubutumwa bwiza biza vyuzuzanya mu mubiri ivyagezwe. Ivyagezwe vyose vyivugurwa mu mubiri, vyose nka vyose bivugwa mu mubiri, ariko ubuntu buvuga imvugo y'imwemo. Ndagusengera kugira ngo wumve imvugo y'umwemo, ndagusengera kugira ngo wumve imvugo y'umwemo. Turashaka gufata umwanya dusenga. Mana ndasenga, Mana ndasenga. Kadufata iminota 2 two turasenga. Father I thank you, Father I praise you. Ndasenga kugira ngo mwami muri no saison nk'iyi uhishura umutima w'ubutumwa bwiza, hishura umutima w'ubutumwa bwiza. Igihe cyose tuzaza turasoma ijambo ryawe, mwami wigaragaze, garagaza umutima w'ubutumwa bwiza. Ndasenga umuntu wese ariko aratwumviriza, umuntu wese ariko aturaba, umuntu wese mwama kurikirana. Ndashaka gufata umwanya wawe usenga aho uri, namba wicaye uri mu nzu yawe, namba utekanye, aho uri hose. Ndasenga kugira ngo Imana, oh my God, ndasenga kugira ngo wumve Imana igusike ku ubuntu bwo gutahura imvugo zanditse mu isezerano rya kera, uhishurirwe ubutumwa bwiza bw'ubuntu, uhishurirwe ubutumwa bwiza bw'ubuntu bwigisha ukwikunkumura kose ko tubaha Imana, ubutumwa bwiza butwinjiza muri Kristo, budushikana kugira ngo umuntu ashishikare kumenya. Ndagusenga
ndagusengera kugira ngo ubutumwa bwiza buzocika ubuzima bwawe. Ndagusengera kugira ngo impanuro zize kugushikamika mu butumwa bwiza wakiriye. Ubutumwa bwiza ni inyishu, ariko impanuro nazo zituma utahura cyane, ubaho ubuzima bwo kwezwa no gutunganywa, kuko arivyo vyanditswe kandi arivyo bibereye abera. Ndasenga kugira ngo igihe cyose uzosoma ijambo ry'Imana, igihe cyose uzosoma isezerano rya kera, uzotahura mu buzima bw'Imana, uzotahura ubutumwa bwiza. Nico gihe cy'uko abarundi duhaguruka kugira ngo dutahure ubwa mbere ubutumwa bwiza bwa Kristo, dutahure yuko ubutumwa bwiza bwa Kristo ariyo nibwo buzima bwacu bwo kubaho, niyo it's a meaning of life, nibwo buzima bwacu dutegereza kubaho, nibwo buzima bwacu dutegereza kugaragaza, si inkuru zacu, si ivyimviro vyacu, n'ubuzima bwa Kristo ahishuye mu buzima bwacu. Nibwo ishengero rikeneye, nibwo abavyeyi bakeneye, nibwo abana bakeneye, nibwo ishengero rya Kristo rikeneye ubutumwa bwiza, si impanuro zacu, si n'impanuro zifatanye n'umutima w'ubutumwa bwiza. Mana ndasenze ngo wumve gusenga ku mumwe wese, ugire neza abakunzi mwe badukurikirana, ugire neza umuntu wese, uhishure mwami umutima wawe kugira ngo bakumenye bashikare kugutahura. Urakoze kuri Imana, urakoze kugira neza, mu izina rya Kristo Yesu dusabye dusenga cyane, amen. Yesu abahezagire cyane, mwarahezagiwe.